ariko daniyeli yigira inama mu mutima wiwe yo kutihumanisha ibyo kurya by'umwami cyangwa umuvinyu yanywa. Araheza atakambira umukuru w'abakebyi ngo ntarinde kwihumanya. Imana iha daniyeli kugirirwa ubuntu n'impuhwe imbere y'umukuru w'abakebyi. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, wowe Mana se w'umwami wacu Yesu Kristo, urakaninaza cyane mukama mu buzima bwacu, kuko ni wowe udutora ukadutoranya. Ni wowe udutora ugashyiramo ubudahangarwa bwawe. Ni wowe udutora ukanezereza imitima yacu, mu kuduhunda mutima wa mweranda umwigisha. Mu kuduhunda mutima wa mweranda umutabazi. Biratubwira ingene daniyeli yagambiriye mu mutima wo kutiyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni, ugaheza ukamuhezagira, ukamuha igikundiro, ukamuha ubwenge, ukamuha ubwitonzi, ukamugira mukuru mu gihugu kitari icy'amavukiro. Ni ikimenyetso cy'uko natwe tubyutse muri iyi saha, muri iri zamu ryo hagati ya 6 na 9, ushoboye kuduha ubudahangarwa, tukabaho duhiriwe, tugatungisha benshi, ugakorera ibitangaza muri twebwe, tugategwa iteka mu maso yawe no mu maso y'ibiremwa nkatwe. Mukama, kuri uyu munsi wa gatandatu, igenekerezo ry'A11 ku kwezi kw'Icumi 2025, uyu munsi w'amajana 284, turaje kugara ikirere cy'abarozi ku buzima bwacu, turaje kugara ikirere cy'abaraguza ku buzima bwacu, turaje kugara ikirere cy'abasambanyi ku buzima bwacu, turaje kugaza ikirere cy'abambuzi ku buzima bwacu, turaje kugaza ikirere cy'abiyorobetsi, cy'abaryanyi, cy'abanyezigo, cy'abanyeshari ku buzima bwacu. Turaje ngo urobanure abagenzi bawe muri twebwe, ubakureho kandi tutarinze gucafuza ubuzima bwacu, tutarinze konona umuhamagaro wacu. Nyaguhora ku ngoma mwami Imana, waratubwiye kuzutozora udutongera urutoke mu jisho, azoba rutongere mu mbone y'ijisho ryawe. Tugomba kugwana nk'abisi, naho no kubishobora kitari ikirenga, ariko turagomba kutugwanirira nk'uko wabikoreye daniyeli. Daniyeli ngo umutahe yari yabishizemo. Daniyeli ngo umutahe yari yabishizemo.
ngo ko ari kwiyumvira mu mutima wiwe ko atazokwiyandurisha ikintu na kimwe kivuye i Babuloni. Mukama, tubyutse muri uwo muturuturu ngo tukubwire ko tugukunda. ngo tugaragaze ko tukubaha. Turasabye ngo wakire aka kanya keza, turasabye ngo wakire aka kigoro ko gusiga uburiri bwacu, uheze uduha umugisha. Yesu Kristo ariko arigisha ubutonganuke bw'umutima, Mariko yarabyanditse mu kigabane cya 12 cy'inkuru nziza ya Yesu Kristo uhereye ku murongo wa 41. Yaratanze akararo ku ituro ry'umupfakazi. Baravuga ingene Yesu yicaye iruhande y'ububiko bw'amaturo. Yesu, ndazi kuri muzima mu mitima yacu. Yesu Kristo ngo aravye ukuntu ishengero riterera ibiceri mu bubiko bw'amaturo, ngo abatunzi benshi bakaza baratereramwo byinshi. Mu nyuma hatebwe haza umupfakazi w'umworo ngo atereramwo udusenge 2 ngo twangana n'imeyi imwe gusa. Mukama Yesu, ntacyo dufise tutahawe. Urukiza turuhabwa nawe, amagara meza tuyahabwa nawe, ubwenge tubuhabwa nawe, ugutahura tubihabwa nawe, ugusobanukirwa tubihabwa nawe. Turagusabye Yesu Kristo umukozi mwiza, ubwo mwaka ari ku mutima wacu, ubwo mucyo dushize ku gicaniro cyo mu ijuru, ubwo mwe amavi dupfukamitse, ubwo mwe imitima duhagurukije, ubwo mwe akakigoro tugize ko kubyuka muri iri zamu ryo hagati ya 6 na 9, uheze uduha umugisha. Ubwo nyene Yesu ngo waciye uhaguruka ngo wakura abigishwa bawe ubabwira uti, ndabibabwiye ko by'ukuri ko uwo mupfakazi w'umworo yatereye mu bubiko bw'amaturo ibiruta ibyo abandi bose batereye. Ngo kuko abandi bose batereye ibyo bakuye ku musesekara wawo, ngo ariko we yakoze mu bworo bwiwe, atanga ibyo yari afise byose, atanga ubuzima bwiwe bwose. Yesu, iryo jambo ryawe riragaragaza uko washimye umutima wo kwivako uwo mupfakazi. Uwo mutima wo kwivako Yesu niwo twagaragaje. Ntugende utawuduhezagiriye, kuko twe tubona ataco tutakoze. Nambara ibisokuru bibi, nambara imivumo, nambara imibabaro duhura nayo, ikatubuza kugusenga neza, ikatubuza kukuninaza neza. Kama Yesu turagusabye utugirire ikigongwe, udutandukanye nayo, umwami w'abantu. Muri iri zamu turasabye umugisha Yesu. Duha isezerano rishasha ryo kwemerwa kubera ituro twatanze rivuye ku mutima. Nta kindi dufise twotanga. Ba Mishayeli baravuze ngo ni twebwe nyene ubwacu twitanze ku nkuka nzima, natwe twitanze uko turi kose. Tugirire neza Yesu Kristo umukozi mwiza, tugirire neza rutare rw'ubuzima bwacu, tugirire neza gahimbare kacu, dutore, udutere iteka, uduteturure,
mu makuba y'ubwoko bwose. Duhe kumva ko turi abana bawe. Iki gitondo nuduha umugisha uri hejuru y'indi migisha yose. Iki gitondo nutwitorere udutoraririzo bwawe. Erega turi abana bawe. Ntabwo dushaka guhora tukiri abana. Dushaka abasamura rw'abukuri. Rungika Yesu mu mitima yacu. Mutima wo mweranda guma dutakira ngo abadawe. Turashaka kuva mu busuku bw'iburakimazi. Turashaka kuba abana, turashaka kuba abasamurago. Turashaka kuzamuka mu kwemera. Dutandukane n'itegeko ritubohera mu kudadika imitima yacu. Naho itegeko ryatubereye umurezi nk'uko Pawulo abibwira Abagalatiya mu kigabane cya 3 ku murongo wa 23. Turashaka kuzamukira mu kindi kirere cyo kuyoborwa na mutima wawe w'ukuri, isi itigera imenya rikaba abamumenye bagira ubuzima buhimbaye. Daniyeli ngo yagambiriye mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni. Pawulo ariko arabwira Abanyefeso ageze mu kigabane cya 4. Yaratubwiye ku murongo w'indi ngo umwe muri twebwe wese afise ingabirano yahawe nk'uko Kristo yaturimbanirije ingabirano ziwe. Nicyo gituma bavuga bati yaraduze hejuru ajyanye imbohe, abantu nabo abahunda ingabirano. Iryo jambo ngo yaraduze no kuvuga iki? Vuba Kristo yari yabanje kumanuka hepfo, aramanuka mu ntara zo ku isi, kandi biravuga ngo wamanutse niwe nyine yaduze hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose. Niwe kandi yahaye bamwe kuba abatumwa, abandi abahanuzi, abandi abakwiza inkuru nziza, abandi abungere n'abigisha, kugira ngo aberanda babone gutungana mu gikorwa cyo gukoreranira mu kubaka umubiri wa Kristo, gushikaho twese hamwe tuzoshikira ubumwe bwo kwemera no kumenya umwana w'Imana, tugashikira wa muntu abushitse ku rugero rw'igihagararo kizima cy'umusesekara wa Kristo. Mukama, ibyo ni ibitubamo ntituzoba tukiri abana bazungagizwa kandi bahitanwa n'igihuhusi icyo ari cyo cyose cy'inyigisho ihagaze ku bubeshi bw'abantu, ku buhinga bwo gutwara abandi mu binyoma. Oya, icyo nicyo Daniyeli yakize, turakigusabye. Twungira ubumwe duhe kugumana ukuri mu rukundo. Duhe gukura mu buryo bwose tugana wowe uri umutwe wacu, wowe Kristo umwami wacu, wowe Kristo umucunguzi wacu.
erega Yezu umubiri wawe wose niwe uza gukomeza ubuzima bwacu tugakomera ku ibanga ry'ibatisimu twahawe. kama Yezu Kristo uyu munsi nutuyoboresha ububasha bwawe, uyu munsi nutuyoboresha ubutware bwawe, uyu munsi nutuyoboresha ubudahangarwa bwawe, uyu munsi nudushire ku inyonga zawe kugira ngo dushobore kwibera ku mugongo w'Imana, twibere ku bibero by'Imana, twibere mu biganza by'Imana. Biravuga ngo Imana yatwanditse mu kiganza cyayo cy'uburyo butazimangana. Yezu bigaragare ko turi aba Kristo, bigaragare ko turi abana b'Imana, bigaragare ko turi basamuragwa ubwami bw'ijuru. Uyu munsi udukure ku umuvumo, umugayo, umukoshi n'ubwangushi. Uyu munsi udutere iteka kandi uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Uturinde kubabara Yezu, utwagurira imbere, dukize indwara zanamiye imitima yacu, turataramukije impanuka zose zatezwe ubuzima bwacu. Isandazi ko abarozi bariko barategura kuja guterekera, gutongera no gutega mu mayira abiri. Naje ndateguye kandi ugaye ikirere cabo. Ahantu hose hari kumvakanira ijwi ryanje, ntihakagire umurozi aroga ngo bwemere, ntihakagire uragura ngo bwemere, ntihakagire uraguza ngo bwemere, ntihakagire ugira amangetengete ngo bikundikike. Duhezagire se mukunzi mwiza, udukize ikirungura cyo ku mutima, udukize uburibwe bwo mu nda, udukize umurindi w'amaraso, udukize umuvuduko w'umutima, udukize umushishito, udukize urwagasha, udukize igitigo, udutandukanye n'ubugomba, uduhezagire, utumare intimba, uduhezagire, utumare intimba, uduhezagire, uduhe akanyamuneza, uduhe amagara meza, uduhe kuramba Yezu, uduhe kuranirwa Yezu, urwaruka rwacu rwigarurire Yezu, ububasha bwawe bube muri twebwe. Tuzamukije amarangamutima yacu, duhaye icyubahiro ubutatu bw'andi Imana imwe rudende, dukengurutse ku migisha yose tugiye guhabwa, kandi ubu no mu myaka yose twishikanye ku rukundo rw'ubutatu bw'iranda. Turahakanye shitani n'ibikorwa byayo, turasengera abarwayi bariko baracikana muri uyu mwanya. Niwemere Mukama ko bakenyuka, niwemere ko ubugingo bwabo buhitanwa amashitani, ntubwemere. Turabagwaniririye, turabatabarije. Wumve Mukama bakiri muri uyu mubiri, ubahe agahengwe, ubahe gukira, ubahe ubuzima, ubanezereze, ubateturure kandi ubagure, ubarinde mu izina rya Yesu Kristo, bahabwe umugisha. Natwe ubwacu turisengeye, dusabye umugisha n'umugwiza, dusengeye abacu, ababyeyi bacu, ibibondo byacu, abavukanyi bacu, inshuti zacu, abagenzi bacu. Mukama duteturure, dutere iteka, dutsenze kandi nyagora ku ngoma, utwagurire imbibi, utwagurire imbibi, utwagurire imbibi, utwagurire imbibi, utwagurire imbibi, wagure n'imitima yacu, ubutabazi bwabo tugere ko bugwiriye rwose, natwe tukwemere kutaziyanduza nka Daniyeli. Duhe igikundiro nk'icya Daniyeli, duhe ubwenge nk'ubwa Daniyeli, ndetse unaduhe bigwije kabiri ku mugabane wiwe, kuko uyu munsi turi basamuragwa tutakibona itegeko, kandi Kristo yamaze kutubambirwa amaraso y'imenda ari badukiyora akadutandukanya n'ibyaha.
twakiriye umutima wo mweranditse itigeze imenya. Tumwakire ngo uyu munsi tugukorere, tumwakire ngo uyu munsi tubohoke, tumwakire ngo uyu munsi duteturwe, tumwakire ngo uyu munsi tunezerwe n'urukundo rw'Imana, kandi duhabwe umugisha kubwiriza mu twabyukiye mu gusenga, duhabwe n'isezerano rishasha rivuga gutabagwa n'Imana, kugirirwa neza, gukuzwa n'Imana, kubwo kugambira mu mutima wawe kutiyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni. Mu izina rya Yesu Kristo ndatuye imigisha itandukanye ku buzima bwa twebwe twateramiye izamu. Amen, amen, amina. Areruye igitondo cyiza cy'umugisha kuri twese. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo.